Bakunzi bagasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro cya kugasozo TV, turabaramukije twongera tubaha nikaze muri kino kiganiro agasozo talent nkuko mubimenyereye. Ni kiganiro kibaha makuru agezweho mu muziki w'u Burundi, ikiganiro kiduha ama hit news, amakuru ari karavugwa muri industry ya plus 257. Yes kabisa nkuko muvyumva kuri micro ni Babu Derlene Nzima, kiganiro ni agasozo talent gica ku gasozo TV. Nkabanza kubwira abataraja kuri YouTube, abataragira subscribe kuri channel yacu, nibaje kuri YouTube bandike agasozo TV. Yes kabisa bace bagira subscribe, comment, like na share ntibavyibagire maze babandanye baba bambere baronka makuru agezweho, amakuru ari karavugwa muri industry ya plus 257. Yes kabisa amakuru yuno munsi biboneka neza ko amakuru amakuru ari karavugwa hariya kwa Big Farious Mugani Desire, turaona amakuru ari karavugwa hariya mu ba comedian ni Kigingilo comedian azoba ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Yes kabisa turabona nuno mwigeme ari araza tavyorosha muri industry ya plus 257, ubona ni Vania Ice. Yes kabisa nyuma yo gusohora indirimbo Contigo bigaragara neza ko Vania Ice kabisa ashobora kuba ari karegera labo ya Kina Music. Yes kabisa byose ni hano mu kiganiro agasozo talent, ikiganiro gica ku gasozo TV. Reka makuru yacu tuyahere kuno muririmbyi Big Farious Big Fizzo kuva hariya muri Bantu Boy. Ni Big Farious azoba barizwa i London mu gihugu cy'Ubwongereza, neza na neza azoba yagiye mu giteramo gukora igiteramo yatumiwemo nishirahamwe Kigali Night Entertainment. Yes kabisa Kigali Night Entertainment akaba ariyo yatunganije ico giteramo, ni neza na neza azoba ari ku itariki 4 ukwezi kwa gatandatu no mwaka nyene. Bigaragara rero ko Big Farious azoba ari yari kugira ngo ateramishe abantu baba ngaho mu gisagara ca Londres ijoro ryose kabisa. Ni Big Farious azoba ari karandika amateka ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza. Big Fizzo rero bikaboneka ko azoba ari kuri stage imwe na Kitoko kuva ngaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kabisa. Ni ibintu bitazoba byoroshe, narijya tubona ko Big Farious agize imisi azunguruka ibihugu by'Uburayi, na cyane cyane akaba abagiye mu biteramo kabisa gukora umuti. Bigaragara neza ko industry ya plus 257 iri keratera imbere, na cyane cyane ko biboneka ko abaririmbyi b'abarundi babandanya bizegwa, bagaguma basohoka imbibe kabisa. Turabibona ku baririmbyi benshi bariko baravyifatamwe neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Kurundi ruhande turasimbira hariya mu ba comedian ni Kigingilo comedian azoba barizwa nawe ni hariya mu gihugu cy'Ububirigi, ni neza na neza mu gisagara ca Bruxelles. Ni kwiryo genekerezo nyene rya 4 ukwezi kwa gatandatu, aho bitazoba byoroshe mu gihugu cy'Ububirigi. Ni Akiwacu event yateguye igiteramo aho i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, aho Kigingi rero azoba yahishikiye nk'umukomedie kugira ngo abandanye atwenza abantu bibera ngaho mu gihugu cy'Ububirigi. Narijya dusanzwe tuzi ko hariyo n'abarundi benshi basanzwe baba ngaho mu gisagara ca Bruxelles. Akiwacu event rero ikazoba yateguye ibikorwa vyinshi muri ico giteramo, aho bigaragara rero ko Kigingilo comedian umukomedie tumenyereye ko kuri scene asanzwe avyifatamwo neza, azoba yahishikiye kugira ngo abandanye ateramisha abantu basanzwe bibera ngaho mu gihugu c'Ububirigi. Yes kabisa ikiganiro ni agasozo talent, kiganiro gica ku gasozo TV. Biboneka ko industry ya plus 257 ibandanye itera imbere nkuko biboneka. Ni kwitariki ya 4 ukwezi kwa gatandatu umwe azoba ari kara performing hariya kuri stage yi London mu gihugu cy'Ubwongereza, undi nawe akazoba hagaze neza na neza kuri stage yi Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi. Ni abanyamuziki bakorera umuziki muri industry ya plus 257. Ni entertainment y'u Burundi biboneka ko iri kiratera imbere ku rugero rumeze neza, aho abaririmbyi b'abarundi bazoba bariko baravyifatamwe neza mu bihugu vya Buraya, na cyane cyane narijya tubona ko baguma bizegwa bakaja bukimbibe. Aho turavuga nka B-Face on the floor aheruka hariya mu gihugu ca Zambia, Satbi muri Tanzania mwarabonye amateka yanditse. Big Fizzo wewe ibihugu vy'Uburaya aguma abizunguruka kabisa yandika amateka. Kagaragara rero ko abaririmbyi b'abarundi kabisa bariko barakora umuziki uri ku rwego mpuzamakungu kabisa.
Yes kabisa, kurundi ruhande ni Natasha la Boss la Namba la Moto, bigaragara ko nawe nyine azoba yibereye hariya mu gihugu c'Ubuswise, azoba ari ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu, aho azoba nawe nyine ariko arakora igiteramo kabisa yatumiwe mu mwico gihugu. Bikagaragara neza ko ari amateka ku baririmbyi bacu, ku baririmbyi ba hano muri industry ya Plus 257. Yes kabisa, reka makuru yacu tuyasozerere hariya kuno mwigeme ariko aravyifatamwe hano muri entertainment. Uwo nawo ni umwigeme tuzi ku ndirimbo Ihela, indirimbo Dusma, indirimbo Loki, Contigo. Inyuma yo gusohora izo ndirimbo zose ni Vania Ice biriko biranugwanugwa yuko ashobora kuzoba biriko biranugwanugwa ko ariko ariyegereza labo ya Kina Music ikorera ngaho mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ni mu gihe n'indirimbo yiwe Contigo aheruka gusohora yayikoreye muri Kina Music. Yes kabisa, ni Vania Ice umwanya n'umwanya ashobora kuzoba barizwa muri labo ya Kina Music ikorera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane ko ari labo ikomeye ngaho. Labo ibarizwamo abaririmbyi benshi b'ibihangange ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, aho turavuga nka ba Tom Close, Knowless n'abandi baririmbyi benshi kabisa. Iboneka ko Vania Ice umwanya n'umwanya azoba barizwa muri labo ya Kina Music. Yes kabisa, ikiganiro cyari Agasoso Talent, ikiganiro gica kuri Agasoso TV, kuri micro yari Babu Degleni nzima. Agasoso TV turabakunda cyane, abataragira subscribe nibaje kuri YouTube bandike Agasoso TV, bace bagira subscribe, like, comment na share, bace babikora ntibavyibagire, maze babe mu bambere baza bararonka amakuru agezweho, amakuru avugwa muri industry ya Plus 257. Agasoso TV turabakunda cyane. Ciao ciao.